ariko genda kubaza burya wese wamwigishije ingeso mbi usiwe n'abambara muri kumuraburuta usiwe muri kumuraburuta ntabwo abo Jana mbona ndiera telefone ya jana ndikamuta no kukoresha telefone. Iki telefone akoresha sikinyeni iki telefone akoresha sikinyeni. Mama muzima fisimana fisumozigamye adizosa nkikice n'urukundo ndakometre singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira magasimo ndaboneka kangiwe kurera tuhabone murabona. Okay, hello guys, je suis à la chaîne. Bajemeze neza nkuko mubibona, numva umunezero myinshi udasanzwe. Ndafise impamvu yo kuririmba. Moi je danse comme ça. Tera tukiragana meze fresh kandi nitwa Alicia Diera. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo nabyushe fashwe neza ndakunze babwire nawe kuno bivuga nje ndaryohewe ushaka kutubwira akazina nitwa Jaja Trifa ntamaranje meze neza nizere ko namwe meze neza aho muherereye je meze neza cyane ngira ngo murabibona ntabwo bereke ngene ryohewe murabibona ndaryohewe prema n'ukuri I'm so happy basha n'ukuri kw'Imana hari abantu bamaze iminsi banzengereza muri commentaire muri TikTok mundeke kwe none muka mungirira jaruzi ni Imana yanyihereye uwo mugisha mwari muri hehe mundeke rero nimerererwe neza uko mumvuga niko nanje mvyibuha eko hama guys rero uwo munsi tubafitiye ikintu cyitwa ikirori sinzi ngene bivuga ko hanze dufise prank twateguriye mama Asha na papa Asha. Rero no munsi Asha no muruturutu gusa murabona mama byarindi yari yivugishije ngo agwaye imitima ibiki hajya yanka gutsindwa sivyo ntayagwa baranyica ari mu cyumba ntayagwaye nta mitima agwaye ameze neza ntawagwaye afise umutima. Thank you arakomeye nta mutima agwaye ameze neza nk'igiti gikomeye nyene. Hama rero twabateguriye prank takano kari hehe ntuyivuga ariko akana nibaza ko mukazi baje aba mama n'abakobwa ko kana murakazi nibaze aka murakazi kari niko tugira dukoreshe mukanya murabibona ibiri imbere nje bahamagara mama benda bahamagara unyene cyane urabona ka muri twebwe hari umuntu babivuga oya nabivuga oya pregnant me hari umuntu muri twebwe yibungenze twomba tugire ko yibungenze muga ntiyibungenze basha n'ukuri n'umutwabari rero hano mfise n'ikaramu ngira ngo murakazi kwanza ngenda ndagatabure karacari gashashe mwibaze ko kari gatabuye tuzanye karasa n'agatabuye none murabizi ari utumenyetso tubiri uba wibungenze ari kamwe nta yobo office
niba haragera turara yasha ngaka abagabo ngaka pregnant me kira rero chako bwa burongo batatwire kwese neza hajya nitwire asirimwo no musi hacu wambaye badacu wakubiswe atasubizeyo kumwe bagatabuye mabiga mukama wanjye mutoko rero guys ngira nje guhamagara mama na papa ndabahamagare ngaha tubabwire amakuru mashasha mwe mugumane natwe gusa mugumane natwe nibicara ndabahamagara ubwoba basha Katuwa kamenyes. Wife. Sheri. Ndio ngomba kukugira hivi. True. Ingo barakukeneye bora bavuga ba habaye. Di. Habaye igiko. Bora bapendeke. Nibi. Ko mutavuga amabara habaye. Tudari ako kajibe. Cyane ntacyo cyane nguko ni nta. kambiri yanjye nihe Tugo bayimbora menga bagize umunsi mukuru. indi kambiri yanjye giye buryo wajya wambaye kambiri yanjye Ingo bakubwire no ukira tukicaka. I'm coming yo. Promete gosto. Promete gosto. Não, tô dói. Dói aqui. Não, amigo. Habaye kija. Mariko muragwa. Iki cyabasara yuko umusikiye mukono namukanga mungagwaye gute ni satari hari. Nikaka. Vizuri kwa ndivyo. Brasinho. Janasi. Nivyo nibi. Naka saka tendo project. Gente, vai murongo. Nta kundi bakurongo ejo. Niba utavuga ni yanjye wowe kuvuga ngo si wowe ukaneruka duhaye ni yanjye ndafite
Yeah. Mana Israel. Dia ni zocha. Dia ni orang kubaca ni jo ofisi. Buri gihe muvugira abantu batekereje. We nawe ntuwohora. Mumbura muri. Dia ni jo ofisi ndacha kukura bari kora be. Niba jangu kurira we nawe nchiza kufara. Tuhuni gutora ni ndondera solution. Mama yangane mama. Io guardo non ti un te che devo non dire io. Non è Dio, umuntu yamutiye ndani. Ntuzi urumva utega inda n'abantu bose bariko bararengana ntuzi wayikoze ntabwo ufite umusatsi. Yabwiye kandi ayimuteye. Nase kubitubwiye. Digiye papa baranamuvugira umuntu atekeretse. Ora. None ubwiza ukuri je ndabona ibintu byogera kure kubera murabona ko mwamamaye abantu babona nabi kandi babaza nk'abantu b'inyangamugayo atakintu nk'ibi cyo rero nukuvuga nawe nkuramindure ugendurire hariya ingomba ushaka genda rukore hariya Ayemse umugenzi wanje yoyikura kubera ikiri ntoya. Uvuze ngo uvuze gute? Ayemse umugenzi wanje yobikora kubera ikiri ntoya. Yokora ibi. Yokora ibi kinja. Ntibiboneke nabi. Agiri. Ariko genda kubaza. Burya wese wamwigishije ingeso mbi usiwe n'abambara muri kumuraburuta. Usiwe muri kumuraburuta. Ntabwo Iki telefone akoresha si kinyeni iki telefone akoresha sichakoresha iki telefone a telefone aba telefone je ko ndayimutiza rano funga kinywa wewe umutiza ibiki urumva ubu nabwo mwereke ngene bakura yini we ni ndayiguteye Mama Ninde azengu urofunga amafaranga Ninde yumvira ico ciyumviro cyo kuzana ibyo amafaranga kandi twarafite ko twabigiye Kamusanga muna mwisho Zotashashe Tuka Ninde azengu ciyumviro cya franka Wazengu ciyumviro wese apfukame ngaho Njane jewe Kaduna wese pariko Ninde azengu ciyumviro cyo kugira amafaranga ngaho Nuja arasya Njane jewe Bose Wariko birutuzi kari franka Bangwa isenu kine ntuhurira kucyo ariko uburofu ariko rari
Wowe sikata ndufise wewe. Ingo turabe ingo turabe. Aho nta mwana yunga. Ka telefone kawe barakabwanje we. Mami, sorry. Karabigendeyemo nuko. Mama. Ariko aretse umwe umuntu akuze nk'umuntu w'imfura ngashe ko n'amafaranga yo kugira nayo taravugiye. Natwe tukombaye kagaprange. Niyo mugiti. Iyo rero yigishiki mu bisanzwe. Je nawe umuntu akuze ufise ubwenge wacu no mwishuri abashe kwemera yuko mugira ibintu by'uburofa mutaro umwana mutari byo mutaro. Kandi mu muhenzi windazi ntabwo ngafise ubwenge ibyo bintu. Uwanza icyo cyumvira afukame ngaho. Down. Kana rugumo uturezi ndugira urize yacifaye. Kugira ngo birebe. Ntamishima kwa. Urumva ko uri kigugoyo atamuntu yo kubita ibanga. Namutima kumwe nta mutima ugwaye. Ntabagwaye uri ki? Amateka ngomba nandike we. Atako komo. Mbone ndine nanangina. Nina waramoye. Ndagoro. Amateka kombe oya be no kuri. Kandi ni usanga rero wababwiye ngo bayigire. Vugisha kuri. Raidine ngima. Zaje imana. Je prank nene nazihe. Nari narahebye ariko kunumvise kata mutima ugwaye. Ibintu ngomba nakugiriye. Mama. Aho nyuma demazena. Yamba ikaze cyo hejuru. Arisi yambwira George aba. Ndashobora kumbwira. Nani prank ide iteguye. Jane. Nta bindi umuntu yotegura ibintu byinshi atari Jane. Yalla. Ndachage bana safe. Bataguye. None kiyera nawe nabisubiremo kubera kina yahora bamubwira kina akaguma. Bakana nasere tukaziheba ziyu. Umuyivyagenze gute. Ko nabonye wiriza. Ariko baretse kuri hamwe n'umbuga ntego. Nikashirije wandi ugwara sinzi bino wandi ugwara. Akashawura zo bakubwira umwana wangu arafise inda. Umwana afise inda tafuye. Urumva rero ngo baje gutwara inda. Hayitwara witwara ko witwara ufise kareka. Natubwira ukuntu rero gusa rero ibyo cyawe kiratangaza. Burya bavuze ibyinda burya je no borarasi. Yera bahingiwe arasa kwe. Yesu ambambe. Niba bate bavuga ngo dira ni Maria bashaka. kubera arasa. Papa ndabonye aranyanka. Oya, mbona menga ashusha. Cyeko bari mukuru. Kwera shusha. Ishushe gute? Umuntu ashushe no kumubona nkashusha. Yera bana nyine yera genda umutwe ashize hasi nabwo nta n'umuntu kwera arasa. Atanavuga. Umuntu marigara muramutso. Kandi vraiment kino gihe hari abantu benshi bagenda bunamye. Urumva bagenda bunamye kumba ari bo babushuhe. Gusa bino baratera ibibazo burya. Byaje n'undi munsi urabona ko ubu asanze atakibazo gihari. Dusanze turi mu kibazo ugaca uzana ibintu byo kurira. Nawe uteriko bikungu dutera ibibazo. Twe tutore solution turondera umuntu amuteye inda tubanze tubimeze gute umwana tuzomurera gute. Aya nuko ngure wa musanze wewe wari kurantira ishafu. Aya ndamutikure. Nene bene kuchangira wopike uraje kuntu bibabaza wani hababaye. Hawe ari gusinari. Oye telefone y'abandi telefone arase telefone shasha yakapfuki. Telefone ico ni byana biko yanyubahutse. Musanze kuvuga ko umwana wanje ashinda. Sije nayiteguye jenyene. Muzovugana. Arase docha kuri iyo yiwe. Nene. Cyo mwisangire. Yene. Changia. Bachangi. Mugare tubisubiremo hari abantu bagenda bagenda mu cyane ugasanga nibabushe we nawe vuga ukuntu obikona nabo kina mbwe by'uburofu kabishobora. Ndabizi. Ujike. Neko yo kuhora wanguki. Mugu ibintu by'uburofu guza ukaco. Sha. Uyu mukobwa yo umuntu bamwica. Kiye? Ningaga. Inzoka. Diapere. Ya diapere bayita gute. Rushatsi. Oh ya. Ni rushatsi.
umushana ntanzo ariko kweri nimbo y'umuntu bamwe none Diera wewe urwa muri ariko ari n'umunsi do naho no namukubita Diera arira umunota amarira y'ingona urumva urane Diera urashaka kumutabira nk'ubu inyuma y'ibizata cy'umenga ntanakimwe oh icyo ndi yakigutse amahera nyene yesi igihumbi gusa asha n'igiciro arakizi igihumbi kugira telefone yawe imeneke kumbe kugira telefone imeneke ni ncakwatsi Diera uzosubire kwanka gukina unyikira filime ngo ngikingwiki ngo ntuzi gukina ninge urarize ndavuga ati nibyo kwera mama ega jiyo Diera atari nazi nayikwemera ko ari ibyo mwekuca ndabona ko barabesha babyime ko yari ntango yabonye jewe umva jenda isa mu maso bara bavyivye oya urashushe none wanushushe none jeshe wowe uragize uwadoresa rero ni imyaka muri imyaka bisambuye ko kuri imyaka ni mibi imyaka ni mibi breve burya rero maze kubona uyu asa uwisha ko yavere nk'umuntu ari mugasho aguma akuraba muri system navuga nti bana umukobwa wanje rero uriya mabujari mama pastor bonye yari wateyapfukama ntiyarama mama mani shimwe ko atari ibyo mani shimwe mugawa shamba urazi ndabwira usinama insina y'ingumba gusohoka ariko reka tinja kumusenya ngorora amaguru shibira imana bene imana urinzisha cyane musta ariko ibyo prank bene ntuzosubire kubigira bene ibyo warabye prank nta mutima ugwaye ntacyo batutawa ntacyo shimbabarira nakwesha mugara ibyo nisivyo ariko ndamubwira ubukebuke muri babiri pana kuri kamera ariko ndakubaza nk'ubu wavuga yuko ugwaye umutima nkaja kumpise bende umuntu w'umugabo nkasaba ikigongwe abantu kuri byo jewe ndabasavye ibigongwe ahubwo ntizi bivuge abantu bo wavuze ko ugwaye umutima ndishadwe prank kubera yene wakumubwira ngiri babazi ubu rero ngomba kwinjira bakora isa ntabisi kanale zeko tekera yasekana amazi bikoreshe mutara mbako kwezi barazisa ni ubizi none iyi prank yigishiki aratugira tuhetse baza jana yagenda kugura aka kantu ze ko gupima kandi arazi n'igiciro cyayo oya arashi urumva yambwiye ngo ko duhejeje ibintu tubagirira iki rero nca oya hugo baza munyutse ubu kwezi ujya we mwana asabye amakotexe mwese je narayigusabye ryari ndayibona cyane nawe nacyo yari hari mu cyumba dewe warayisabye buryo wese ndaza kubapima nta burofu amaraso mu bindi byiyumviro oke ukabona umukobwa wawe mu kwezi atagusabye akaga kotexe kaseka nawe tuca umutwara umupira iyi ni kotexe yaseka nawe iri ku mafaranga make cyane iyi ni pampese musanzwe muyizi yuko ababebe atakindi kibanezera atakwambara kumunyumviriza jarude ndiko ndito yewe icyo mbonye mu wowe gutomboreye nena nakubwira yewe wari wahuze okay ni pampese yaseka nawe murabizi ko ababebe kugira bagire amagara meza bakore neza bakoresha seka nawe hakabye rero ni lengete yaseka nawe lengete na udutambara usanga turimo utuntu tw'utuzi buke buke dukeyo urashobora kwihanagura no ihanagura umva kameze gute mu ntoki nawe imoteretse umva kameze neza gute wimoteretse kamotareza nawe ihanagutse wumvirize ku mubiri ukuntu ucumenya wowe tuguye mu ntoki ukuntu kameze nawe ukuntu kimotereze nawe ukuntu ku mubiri ahishegwa yanagoye kuvuga bwati mote akaparo unakisize mbere chokendramo nta mpamvu yo kugura parfe mu gihe ufite lengete yaseka na lengete jewe n'ukuri sindi muri mundo yo kubwira ibyo biragusha lengete yaseka nawe iri ku mafaranga 9,500 gusa abadandaza mugenda muzirangure ni impande ya stade Intwari muri centre ville hagati ya Imprimerie Max na stade Intwari niho seka nawe iri kandi ibintu byose byaho birazimbutse bigwa neza kandi bigirana bituma ugira amafraicheur n'ibindi bintu byinshi byiza abadandaza muzitwegereze mu makartier hose
bose seka nawe ego amafaranga wariye aseka nawe jesi kuvuga ngo ni amafaranga nariye vrema ibi bikoresho je naho noba ntamamaza seka nawe nivyo nokoresha umuntu nta muntu n'umwe yidoga akoresha seka nawe kararuhura urabizi jewe ikintu kimwe novuga gusa nuko nyimba warambeshe bakoresheje ivyo vyaheze kuba bakubwira ngo urwaye umutima ngo uduze ngo ugeze kuri 14 kenshi seze je nanje nasinye bivuga nk'ibimano nkajugumira umugore wanje agomba ivyo twabihevye mbabarira turavuga basi turi babiri iki ikintu cyose uzi naguhaye niko ndaguha fore amafaranga yose uzi ko naba narakonsomye ashane n'amagift mu ndwi heza ngana yaguma gutamwo buri mwanya urabona yuko usenyeye uransenyeye rero ugenda ziyogesha bizanisha ngo texte nenda pesa kazi ako kazi tuzogakora hanyuma abaduha akazi mutwihanganire tuzobikora hanyuma bazubwire nyine uwaka kumbere be nabyamusore hamwe ibindi tubivuga turi twenyine ariko urabizi uko kubera nyine nari nkitegura Frank ndakubwire Frank ikaze hama tuje tubisubira wabumara kugira Frank ahubwo abakunzi banje nibo nosaba imbabazi kuba nibona benshi ngo Frank ndazihevye kandi ntazihevye bigene ko ndarondera muri uturudu kandi no nzoyigukorera kuko baciye bantanga uyikorera jewe wese ubiri uyanonzishe ntacyo mbwa arasekera byo nekiye kiza kubivuga kandi nagiye arasa musanze umwana afise ubuni yarasa najewe wori kino wewe uri inzoka wewe uwamutse kurira urarira ari ryo rya mbere urize ariko karabe turiko turaca amafaranga rira duca amafaranga mukobwa ugavuga ngo yaje ngo ngaha ndi mama pai ariko urarize ibintu by'uburofu musanze wewe mukobwa wawe narize kwambonye mama ritse genda muri musanze byo umwana mfise ni Arasiya turamutaje Joshua cameraman mbona yamaze gushika mbe muvuye mu inana sawa twagiye rero ba barasi ibindi bavuga jaja baramumereye nabi kuri TikTok nukuri hari umuntu yitwa Wakwetu oya nyamarazi nayo Wakwetu itira gibaha Jesu bamwache Wakwetu agumanuka kuri TikTok naramuboka agira video uzomubroke nakabroka ntakuzi je navyorose uzomubroke bana urumva arantuka imisozi ngo ngaha si wacu ni wabo nyene ugera ukuri ibi bijuma kubera ariko nivyo urasimbira ruguru urimo umurima w'ibintu none sinya tutagire jareka bayigapanga ntimunyishinge ntibakwishinge jareka arorora impene arorora ingurube arorora ntimunyishinge ntabwo ushaka kuza hano urabivuga arabivuga kabishaka Doneja n'abantu yewe ntawezi tubabwire yuko wowe uranguza n'ibitoki neza mvuka bataze barataho gushora umuyinga hariya mu ntuzeyi umva wurutse ye kuri province muyinga ufata moto ya 20 imwakiro ku musaraba ya 15000 yahiye ni karusi ya 15000 ngani nka ni nka 20000 ngara musozi hamwe hera ari mwakiro ayo mwakiro ndabatanje hari turi mwakiro cyari twaca mwakiro ntahuzi ndahatse nahuzi ni frere ino jani ntihakaburimbo ririyo ruguru icari sicomokera igitego imwakiro ikomene y'iwacu hano rubibe na niyi karusi hariya ku isoko ku musaraba abantu